Abagumyabanga bo ku mutumba wa Mparambo bakoze igikorwa cyo kugendera abafise amikoro make bo mu bucimbiri 11. Abo bagumyabanga bakaba bagiye bitwaje ibiseke bigizwe n'ibifungurwa. Hari kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 29 Kigarama uno mwaka 2024. Ewe ijwi ry'urwaruka ntawe utokumviriza. Wavrebe ijwi ry'urwaruka FM. Ego ndanezerewe kandi ndashimye. Bambere barabimbwiye ntahari. Barabimbwira yuko baje gupima inzu. Umutama yaje gupima inzu yuko agomba kuzoyisakara. Ndavuga ati Imana izobikoze. Nzobona bishitse. Rero birashitse no mukomere Imana bashimye. Bacha barambwira ati ngo mwana wagiye kuraba ngo uzomwite Mugisha. Kubera ibyiza bibonetse uwo mwana avutse. Rero ndashimye kandi ntibihore gutya ngahi wanje gusa n'ahandi bigende gutyo. Urakoze cyane. Nanje ico niyemeje imbere yanyu nemeje kubafasha gukorera umugambo. Urakoze cyane. Ewe ndashimiye, ndashimye neza ndakengurutse, byiza byose bikomeye kuko mutugeze ko ndabashimiye ndabakengurutiye uzohorana umutima nk'uyu. Urakoze cyane. Ibihere hatuzoga. Zone Rugombo umutumba Mparambo ubucimbiri 11 twovuga agacimbiri ko kwibarabara rya 2B mu Kigwati, agacimbiri ko kwibarabara rya 3B, agacimbiri ko mu Igurupema, agacimbiri ko mu Gitampera, agacimbiri ka Oyiwa ya 2, agacimbiri ka Oyiwa ya 3, Oyiwa ya 4 na Oyiwa ya 5 hamwe na Oyiwa ya 6 hamwe n'agacimbiri ka Dorsare. Ubwo nibwo bucimbiri bwagendewe n'abagumyabanga mu ntumbero yo gufasha bamwe baba muri ubwo bucimbiri bafise amikoro make. Mu byo bagiye bitwaje harimo amabati ashika ku 20 yahawe umugumyabanga asanzwe aba kwibarabara rya 2B aho yarasanzwe afise inzu ya nyakatsi kandi akaba yarabayeho avigwa. Ayo mabati akaba yashoboye gutangwa n'imvukira yaho rya 2 nyene azwi ku izina rya Christophe. Iyo ngabire ikaba yashikirijwe biciye mu buserukizi bw'umugambwe CNDD-FDD ku mutumba wa Mparambo. Ibyo bikorwa bikaba byatewe iteka n'urongoye umuhari w'abakenyerarugamba bo muri komine Cibitoke. Ubutwara zone Rugombo mu mugambwe CNDD-FDD, umukuru w'umutumba wa Mparambo mu ntwaro hamwe n'abagize biro y'umugambwe CNDD-FDD ku mutumba wa Mparambo. Mu ijambo ry'icegera cy'urongoye umutumba wa Mparambo yamenyesheje abaraho ko ari gikorwa cyakozwe n'abagumyabanga bo ku mutumba wa Mparambo kuvuza gushigikira abagumyabanga bafise amikoro make. Umukuru wa zone Rugombo mu mugambwe CNDD-FDD yamenyesheje ko mu mugambwe CNDD-FDD ko turi umwe, niyo mpamvu imisi yose twitwararika abandi bafise amikoro make kugira babereke ko babazirikana. Umukuru w'abakenyerarugamba muri komine Cibitoke amenyesha ko ibikorwa nk'ivyo vyama biba kugira bite ku mfuvyi, abapfakazi n'abafise amikoro make. Yatanze impanuro kububakanye aho yabasabye kwegera muganga mu gihe bamaze kwibaruka abana kugira abafashe uko boza baravyara ku rugero rw'amikoro baba bafise kugira ibibondo bikure bifise amagara meza. Abagumyabanga twese turumwe abagumyabanga twese nakizo dutandukanya abagumyabanga twese turumwe abagumyabanga twese nakizo dutandukanya. Wavrebe ijwi ry'urwaruka FM.